Hello, mumeze neza. Turi kuri Kiyago Media TV, KMTV, TV online igiye kuza irabashikiriza ibiganiro ku munsi. Kaze rero mubane natwe, ntimwibage kugira subscribe canke s'abone, share na like. Kuno musi rero turi kumwe n'umutumire adasanzwe, kumbure ko benshi mumuzi ariko hashobora kuba n'abatamuzi. Reka rero tumuha akanya yidondore. Karibu mutumire. Nitwa Dani Ange, nsanzwe mvuka muri province Kayanza. Kiyago Media TV online igiye kugira bashikiriza ibiganiro ku munsi. Kaze rero mubane natwe, ntimwibage kugira subscribe, mufyonda hamwe kuka muraza kubona hano kuri subscribe canke s'abone, mufyonda kwa kengeri. Ntimwibagire kugira share na like kuri channel yacu ya KMTV. Kaze rero mubane natwe. Ange, mu buzima bwa misi yose mukora iki? Umunyeshuri kuri Université yihe mu wakangahe? Université des Grands Lacs, ndacari mu wa mbere y'Itakura. Sawa. Turetse nuko uri umunyeshuri, ikindi wo gukora mu buzima busanzwe ni iki? Ikindi nkora nsanzwe ndi umuririmbyi, ndirimba musique profane. Okay, musique profane. Ange Dani, washobora kuduha acapella k'indirimbo ya nyuma uheruka gusohora? Umutima ugumunyishuza kugufata neza, erega nanje sinotuza nabikoze neza na gato, ivyo ngukorera manda bikuye ku mutima na gato, nibidashoboka nzobikora kugira unezerwe, erega ni jewe waremewe, nigerezwa kukwitaho, ubu numva nararengewe, waramaze kunyinjiramwo na gato. Ange Dani, ndumva ko ufise ijwi ryiza, ijwi ridasanzwe. Wowe ugomba kuja muri studio uritegura cyane amarepetition gukora ijwi. Ubigenza gute kugira ngo ushobore kuba ufise nk'ijwi nk'iryo? Kenshi iyo ndi muhira ndakora amarepetition, hama mpejeje gukora amarepetition nzi yuko nko musi nja muri studio nkagerageza nkakoresha inguvu. Ange Dani, watubwiye ko ufise indirimbo zitatu, ukaba watubwiye ko ata management ufise. Nk'umuntu weza kukurondera akubere manager, akumanaging, bisaba iki? Umuntu yaba ashaka kumanaginga nuko yoba ari umuntu ashobora kubona ahantu agira mvane n'aho agira nshire, kuko ukuntu tuba turiko turakora tuba dushaka gutera imbere. Nimba nahora nko ku ma audio gusa ko atabwo mfise, akabona yuko ashobora nko kunkorera video canke kundira mu studio, kuko naho tugiye gusohora indirimbo mu studio naho bisaba uburyo, akaba ari umuntu ashobora kumvana ku ntambwe imwe akanshikana ku yindi ntambwe, ntabwo bwishikane ko jewe nyene. Mvuze nti management, wumva iki? Ndabwiye nti management, wumva iki? Je uvuze management numva ari nk'umuntu aza ashaka gufata mu mugongo kugira utangure kuririmba. Niki cyagutumye ushobora kuririmba profane ko utagiye muri gospel? Nari kuri profane ko nari numva ariyo shuhiye cyane, nari numva umengo niyo nakora nyene nkashiramo ingufu zanjye zose, ariko na profane na gospel ndashobora kuyikora. Natanze rimwe ndakora gospel ariko navyo biri mu migambi. Uravye aho watanguriye igihe usohora indirimbo yawe ya mbere mu 2018, ukacuraba naho ugeze ubuye, urabona ko ugeze ku ntambwe ishimishije? Urabona ko muri music yawe uri kuratera imbere cyangwa uri kurasubira inyuma? Ndazana nahereye ubu mwana ngeze ndashaka kubona ko ndiko ndatera imbere, sindashika aho nshaka mugabo hari ikiyongereye ko ndabona ko inzira ndiko ndacamwa nziza. Okay, ndakubaza akabazo kamwe. Uri Umurundikazi? Yego.
muri igihugu cy'u Burundi urazi ko dufite abaririmbyi benshi abaririmbyi benshi ndashaka umbwire umuririmbyi umwe mu bigeme ucumbe n'undi muririmbyi umwe mu bagabo cyangwa basore mushobora kugirana collab. Ya mu baririmbyi b'abarundikazi umuntu numva no préfère ko dukorana collab mbere mu bigeme ndashaka ko hanakorana n'umuntu yitwa Miss Erika. Yego narakunda indirimbo ziwe nkakunda ijwi ryiwe nkakunda ukungene akora. Okay, ugakunda ijwi ryiwe ni ukuvuga ko abandi uravye Sean Queen, Natasha n'abandi ni ukuvuga ko ushatse kuvuga ko badafise ijwi ryiza. Ya amajwi barayafise kandi nabo barakora canke ko bataririmba neza. Ya bararirimba neza kuko bataririmba neza natwe tubazi. Gusa umuntu wese aragira umuntu aba ari imbere yiwe aba yumva ariko arakurikira. Nanje rero Miss Erika niwo muntu numva andi ku mutima, niwo muntu numva yuko hamwe twokorana collab no ryoherwa. Natasha urumva ko mutashobora gukorana? Ya nawe twokorana kandi nawe nyine afise intambwe yoshikanako muko na Miss Erika afise yandi hani yoshikana. Nshaka umbwire mu bagabo cyangwa basore umuntu mushobora gukorana. Ya mu bantu b'abasore ndashaka gukorana n'umuntu yitwa Arnovich. Kubera iki? Arnovich nawe nyene ndakunda kungera aririmba hamwe akunda no kungera yandika aririmba indirimbo numva je zinkora ku mutima. Sinzi ko n'abandi ariko bimeze ariko je indirimbo aririmba numva zishika ku mutima. Sanga ariko aririmba ibintu nanje ishobora gutahura ibintu twama tubona kenshi kandi kenshi usanga harimo ibintu by'impanuro. Uvuze gutyo ushatse kuvuga ko abandi baririmbyi nka Big Fizzo, Satbi ko indirimbo baririmba atampanuro zirimo canke atashoze kubwiye? Ya nabo barafite impanuro batanga kandi nazo ndazumva nazo nyene zirashikira kandi mbanumva ko nazo zifite akamaro. Aho uri umufana wa Arnovich canke wa Miss Erika? Ya bose ndabafana. Abo babiri gusa mu Burundi? No, si babiri gusa. Niyo gusa numva bari imbere y'abandi ariko n'abandi ndabafana. Uye Big Fizzo canke Satbi canke Natasha canke Sean Queen canke abandi baje gusaba collab ntimukorana nabo? No, turashobora gukorana kuko nabo n'abaririmbyi bamboneye izuba ni novuga nibo bantu tuza natwe dukurikira. Ni ukuvuga yuko nabo ahubwo naco co baciza cyane kuko nabo baba bariko barafasha nkatwe ko tuba tukiri hasi tuba dukeneye abantu nabo batwegeze haruguru. Okay, Dani, aha turi kuri KMTV, Kiyago Media TV. Isi yose iriko iradukurikirana abari mu Burundi ndetse n'isi yose. Gira ico ubwiye abafanzi bawe kuri KMTV. Ya abafanzi banje ikintu babwira bagende kuri channel yanje ya YouTube bagire subscribe ku bwinshi kuko ibikorwa biri inyuma ni byinshi cyane kandi abizi bizobaryohera. Wow, abafanzi ba Ange Dani muramumvise ko vuba agiye kubashirako akandi kantu kumutse. Leo ntimwibagiye kugira subscribe kuri channel yiwe. Nkabandangije ndabashimira abakunzi ba KMTV, Kiyago Media TV ko amadukurikiranye. Mugire umunsi mwiza, tukaba tuzosubira ku biganiro gikurikira ariko ntimwibagire kugira subscribe, share na like. Bye.